n'ibigumbagumba byinshi ni rya gahungu baratazara. Uwahobereye n'umukobwa wiwe Manirambona Esperance yaramaze imyaka irenga 20 adahonyoje ikirenge mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu masaha y'umugoroba ku kibuga c'indege citiriwe incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye. Gahungu baratazara n'abamukomokako bakoraniye kuri ico kibuga c'indege aho ingenzi zishikira baje gutegera uwabo yazimiye batanse Manirambona Esperance. Imbere yuko uwo mushitsi witeka ashika, umuvyeyi wiwe ati kubera ibigumbagumba mfise ninongera kubona umukobwa wanje haciye imyaka irenga 20 ntabona, umunezero niwuza kunyuzura mu mutima. Nduwimana Claude nawe n'umuvukanyi wa Esperance ati mushikanje sindamwibuka neza, imisi baye myinshi, ariko kuba narumvise akibaho n'umunezero mwinshi kuko sinarinzi ko akiriho. Sewe mu bisanzwe yamutanze turi kumwe mugaje nayi mutoyi cyane, ivyo ntavyo sinibuka yuko gusa sindamwibuka neza. Mugaga gusa jewe naho ntamwibuka, ndaje wewe yobanyibuka kuko yari mukuru. Ubu rero kabisa kubona twarumvise yuko yobaho ni ivyishimo vyisi n'umunezero mwisi cyane. Icyambere no tangura kumuhereza n'impundu nyisi. Hanyuma nawe kubona yipfuje kuja kuturaba n'imyaka yari yaciye twaramuhevye kabisa vyo bavyiza. Jewe mu bisanzwe sinarinzi yuko yoba akihari. Muga kuba maze kumva yuko yoba hari ni vyiza. Kabisa kuba yoba yipfuje yuko yoza nyene tukamubona ni ivyishimo vyinshi cyane. Ntivyatevye ivyifuzo byabaye ivy'umuvyeyi wa Esperance ndetse n'ivy'abavukanyi biwe byahavuye bija mu ngiro. Itariki ni ya 23 ukwezi kwa ruheshi umwaka wa 2019. Esperance Manirambona arashitse mu gihugu cy'u Burundi, yaba umuvyeyi wiwe ndetse n'abavukanyi biwe bose mu maso banezerewe n'impundu ndetse n'umunezero. Esperance Manirambona n'amarira mu maso y'umunezero ati sinumva uko no bivuga, ndanezerewe cyane kubona nongeye kubona umuryango wanje inyuma y'imyaka myinshi tutabonana. Ijambo riri ku mutima n'umunezero wo kubabona. Ndanezerewe kuba mbonye umuryango, nico kintu cyambere kinezereye. Ndabonye ko hariho mukuru wanje, ndabonye ko hariho na mukuru wanje kandi ndabonye ko hariho na mukuru wanje kandi na papa nawe ndamubonye amaso kuyandi. Sinari bwamubone ariko numvise umenga nari naramubonye. Ico kintu kiranezereye cyane. Yesu yarandinze kuva mu mubiri namubonye, kuko iyo mva mu mubiri nahuye n'ibigeragezo by'isi. Satani yarandinze urupfu, yarandindirije iyi tariki ya 23 yo kubona papa wanje yamvyaye. Ubu sicitirwa ko mvuye ku bwiti, ubu mvuye ku muvyeyi. Papa nubwo n'umunsi nosa ndarapfuye ntangorane novuga ati nabonye papa wanje. Nubwo nogira ikibazo umutama wanje ngaha yovuga ati umudamu wanje apfuye abonye se wiwe. Byamubabaza cyane iyo abonye nta bavyeyi ifise, byamubuza amahoro cyane. Ariko kugeza n'ubu turishimanye nawe, umunezero turawusangiye. Yarashigikiye muri byose, ibyishimo byose ni ibyiwe kandi Yesu yakoze ibitangaza. Navuye muri Tanzania sinarinzi ko ngiye kurongorwa muri Amerika, ariko narongowe muri Amerika ndongorwa n'umuntu nta nuko narinda namuzi. Ariko ngiki kintu yamviriyemo, yambereye papa, ambera umuvyeyi mu myaka 8 yose tubanye. Nta na kimwe nigeze ndamuburana, mu marira nararira ati none se ningira ikibazo nzagitura ndeko atamuvyeyi ifite. Ariko akandemesha, ukundemesha kwanje gaba abavyeyi arabashikiriza. Uyu nawe mu mwakire mu muryango, uyu ni hawe mukuru wanje yafashije byose. Burya gutakaza uwawe biratuntuza, ariko kutamenya yatakariye navyo bigatuntuza kurushaho.
Baratazaka Gahungu umuvyeyi wa Esperance Manirambona akaba yaraturitse ararira mwijwi ryuzuyemwo amarira y'umunezero n'ibigumbagumba ati kubona nonge kubona umwana wanje ni igitangaza c'Imana. Nako nabivuga nk'ubu ndamubonye Imana ikora ibitangaza Imana ku by'ukuri reka tuzosubira neza tukagwana mu ko ndamubona maze mundeke nduhuke. Aho ku kibuga c'indege citiriwe incungu ya Demokarasi Melchior Ndadaye, Esperance Manirambona akaba yaje aherekejwe n'umunega wiwe hamwe n'aba bana mubona Imana yabahezagije. Bavuye ngaho abasangwa bakaba bace baja kwakirira abo bashitsi kumwe mu baryango aba mu gisagara ca Bujumbura. Aho naho abo bashitsi biteka bakaba barazimaniwe ibifungurwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa, ubona ku maso bose bishimye nk'abakiriye umuvukanyi bari bamaze imyaka irenga 20 batabona.